ubona umuntu yihagaritse impande y'ibarabara, ukabona umugore arazikuye zose yicaye impande y'ibarabara, ukabona umugabo ahagaze impande y'ibarabara ariko aritunganya, abantu bariko baramuraba, abantu basigaye bagenda bambaye gusa, ntagira isoni zuko abantu bamuraba, abandi nabo bamubona ntibagira isoni zo kumuraba ngo bahishe amaso yabo, ahubwo bakaguma bamuhanze amaso. Ibyo byose ni ibintu by'isoni nke. Afitiye isharu wundi bitewe n'agatongo yifitiye, yakarimye neza yagatunganije, ariko akarara ari kararira ati ngo yarimye ibiharage, hakunezezwa nuko yarimye ibiharage yimbuye byinshi, ukababazwa nuko ibiharage yabyimbuye, maze kubera kumushinyagurira ukaza uravuga ati ngo yimbuye ngo umuharage ngo mwinshi. Turabaramukije mwese abari kwadukurikirana bari hafi na kure, bakadukurikirana ku mbuga zacu zo Facebook umuntu muzima no kuri YouTube. Rero uwo muri kumwe muri kano kanya ni Habumuremyi Saidi, tukaba tugiye kwigana ijambo ry'Imana nkuko musanze mubimenyereye. Reka tubasabe mwese mube hafi. Rero muri ano masaha tugiye kwigana ijambo ry'Imana ritubwira ngo tunganya neza umubiri wawe, Yesu Niyaza Azosange Utagira Agasembwa. Rero mu bintu bihangayikishije Imana, mu bintu bihangayikishije mpwemu yera, mu bintu bihangayikishije Yesu, nuko buri muntu wese yotunganya umubiri wiwe, kuko uyu mubiri niwo Yesu azoza gutora igihe Yesu azobagarutse ubugira kabiri aje hano ku isi kugira ngo atwimure adukure muri nosi y'ibyaha. Nuko buri muntu wese azoba yatunganije umubiri wiwe, umutumba wiwe akawuringaniza akawugira neza, kugira ngo Yesu Niyaza azosange utagira agasembwa. Niyo mpamvu buri muntu wese yumva ijambo ry'Imana agomba kurishira ku mutima, akashira ku muzirikanyi, kugira ngo Yesu Niyaza azosange atagira agasembwa. Mu gitabo ca mbere c'Abikorinto 3:16 hatubwira ngo mbega ntimuzi ko mu rusengero rw'Imana kandi ko mpwemu w'Imana aba muri mwebwe, ngo umuntu yonone urusengero rw'Imana Imana izomurandura, kandi urwo rusengero ni mwebwe. Rero Imana idusaba ko buri muntu wese agomba gutunganya umubiri wiwe, agatunganya urusengero rw'Imana ibamwo. Niyo mpamvu usabwa kuwugirira isuku, usabwa kuwutunganya, ukawambika neza, ukawoza, kugira ngo utaboneka ko agasembwa. Mu gitabo ca mbere c'Abitesalonike igice ca 5 umurongo wa 23 havuga ngo kandi Imana nyene amahoro abe ariyo ibeza rwose, kandi mpwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe, ngo bize bisangwe bitagira umugayo, aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Imana nishimwe cyane. Aha Paulo yandikiye Abitesalonike abahanura, ababwira ibintu bikomeye cyane bagomba kwitwararika mu buzima, kugira ngo Yesu Niyaza azosange bari maso, azosange baramwiteguriye. Yarababwiye ngo kandi mpwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe, ngo bize bisangwe bitagira umugayo, aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Hari ibintu bitatu buri muntu wese asabwa kurinda, nkuko yorinda amafaranga yiwe ari ku mufuko, nkuko yocunga inzu yiwe, nkuko yocunga imodoka yiwe, nkuko yocunga umutungo wiwe afise, kuko aho umutungo uri niho nijisho ryama, niho n'ubwenge buhora buri. Niyo mpamvu rero n'uyu mubiri Imana yaduhaye dushobora kuwucunga cyane, kugira ngo ntugira agasembwa. Hari ibintu rero bitatu batubwiye by'ingenzi buri muntu wese asabwa kurinda. Icya mbere bavuze ngo ni mpwemu, icya kabiri ni ubugingo, icya gatatu ni umubiri. Ibyo bintu ko ari bitatu nibyo buri muntu wese asabwa kurinda, kugira ngo Niyaza azosange bitagira ku mugayo. Dusabwa kurinda ibyo bintu ko ari bitatu. Icya mbere ni mpwemu, ibyo nona mpwemu yera, ibyo nibyo dusabwa kwirinda. Ibintu byose byo kwanduza mpwemu yera, impwemu dufise, bigasaba ko itunganywa isa neza, ku buryo Yesu Niyaza azosange kitagiraho umugayo. Mu gitabo c'Abigalatiya igice ca 5 umurongo wa 16 hari amajambo ahari atubwira ko hariho ibyo mpwemu yanka.
ibyo nabyo iyo ubifise mu mutima ubwo mpwemu yawe iba yanduye. Mu gitabo c'Abigalatiya igice cyaho cya 5 umurongo wa 16 handitse ngo, ndavuga nti mugendesho na mpwemu niho mutazoshitsa ibya kameremere kanyu kipfuza, kuko akameremere kipfuza ibyo mpwemu yanka, kandi mpwemu yipfuza ibya kameremere kanka, kuko ibyo bihiganwa ngo ntimukore ibyo mugomba, ariko namba murongorwa na mpwemu ntimugazwa n'ibyagezwe, kandi ibikorwa bya kameremere kacu biramenyekana nibi. Imana nidufashe cyane. Aha baratubwiye ibyo mpwemu yanka, hakabaho n'ibyo kameremere kanka. Iyo rero kameremere rero twagashize imbere akaba ariko dukunda cyane gusumba ibindi byose, mpwemu yacu tuba tuyanduje. Ubwo twanduje mpwemu yacu rero ibyanduza mpwemu yacu rero nabyo n'ibyahe. Baravuze ngo ubushakanyi, ibihumanya, iby'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya, ibice, igono, kuboregwa, kudandahirwa n'ibindi bene ibyo. Ibyo ndababuriye nkuko nababuriye kera yuko bakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Imana idufashe cyane. Iri jambo riteranya ubwoba. Aha batubwiye ibintu bikomeye cyane buri umuntu wese asabwa kwirinda. Batubwiye ibintu bikomeye cyane buri umuntu wese asabwa gukura mu nzira kugira ngo Yesu Niyaza azosange atagira agasembwa. Baratubwiye ngo kandi ibikorwa bya kameremere kacu biramenyekana nibi. Ubushakanyi, buri umuntu wese agomba kwirinda ubushakanyi, akirinda ubusambanyi, kuko mwa kino gihe tugezemwo ubusambanyi bwaragwiriye cyane. Abantu usanga bagenda gusa, abantu basigaye bagenda wazi. Ibyo byose nibyerekana ko imperuka iri hafi. Ubwo rero abantu bitiwe nuko Satani yabinjiyemo abateza ibibi, ibyo bintu byose bagenda babikora. Satani agenda abikoresha abantu, noneho kugira abantu barangarire mu by'isi, bakunda iby'isi, ibyo bibasamaze bize bitume noneho babonekaho umugayo igihe azozira azobarimbure. Ikindi baravuze ngo ibihumanya, buri umuntu wese agomba kwirinda ibintu bihumanya ubugingo bwiwe, agomba kwirinda ibintu bihumanya mpwemu yera, kuko ibintu bihumanya by'uburyo bwose muri ino singira ngo namwe murabibona murabyumva hirya no hino. Hari ibintu turaba mpwemu yawe ukabura yijimije, hari ibintu turaba bikaba byishe umubiri wawe wose. Ikindi baravuze ngo iby'isoni nke, mu by'ukuri uri kurabira bakino gihe tugezemwo urabona ko mu by'ukuri ahantu tugeze ari ahantu hakomeye cyane. Buri umuntu wese asabwa kurabisha amaso iyo mpwemu kugira ngo noneho atandukanye ikibi n'iciza. Ubu bantu makino gihe ntibakigira isoni. Ubona umuntu yihagaritse impande y'ibarabara, ukabona umugore arazikuye zose yicaye impande y'ibarabara, ukabona umugabo ahagaze impande y'ibarabara ariko aritunganya, abantu bariko baramuraba. Abantu basigaye bagenda bambaye gusa, ntagira isoni zuko abantu bamuraba. Abandi nabo bamubona ntibagira isoni zo kumuraba ngo bahishe amaso yabo, ahubwo bakaguma bamuhanze amaso. Ibyo byose ni ibintu by'isoni nke. Abantu bisabwa kubyirinda kugira ngo ntitwanduze uyu mubiri wacu Yesu agiye kuza adugane mu bwami bwo mu ijuru. Ikindi baravuze ngo nugusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya, ibice, igono, kuboregwa n'ibindi bene ibyo. Ibyo byose kuboregwa, ishari, ugasanga umuntu afitiye umuntu ishari, umuntu afitiye ishari uwundi bitewe n'agatongo yifitiye yakarimye neza yagatunganije, ariko kararira ati ngo yarimye ibiharage, hakunezezwa nuko yarimye ibiharage yimbuye byinshi, ukababazwa nuko ibiharage yabyimbuye. Maze kubera kumushinyagurira ukaza uravuga ati ngo yimbuye ngo umuharage ngo mwinshi, hakuvuga ngo yimbuye ibiharage ahubwo kiba ngo yimbuye umuharage. Ibyo byose ni ishari buri umuntu wese asabwa kwirinda. Rero mwe abantu b'Imana mwe, kuko iyi si ahigeze ari habi, birasaba ibyo byose by'ishari, inzigo, ugwanko, ikeba, kuboregwa, kudandahirwa, ibyo byose dusabwa kubyirinda mu kino gihe. Noneho tugakorera Imana kugira ngo Yesu Niyaza azosange turi muzima. Rero hari ibintu bitatu twasomye buri umuntu wese asabwa kurinda. Twasanze ari impwemu, amaraso n'umubiri. Ibyo bintu ko ari bitatu buri umuntu wese asabwa kubishiramwo imbaraga, akabyitondera kugira ngo noneho bigende nkuko Imana ibishaka. Rero ku kantu ka nyuma baravuze ngo n'umubiri, kuko
iyo umuntu yanduje impwemu, iyo impwemu yanduye yanduza amaraso aca yandura, amaraso yanduye umubiri uca wandura. Ubwo rero umuntu akabaye mubi imbere y'Imana. Niyo mpamvu kubw'urukundo rw'Imana yadukunze, ibonye ko abantu mu by'ukuri babaye nabi, yaragize neza iduha ibyo kurya kugira ngo uyu mubiri wacu twongere kandi tubusanasane, kuko wamaze kumungwa n'icaha, wamaze kumungwa n'uburwayi. Birasaba rero ngo uyu mubiri wacu tuwutunganye neza kugira ngo ube urusengero rw'Imana. Hari ibyangombwa nabyo bikenewe kugira ngo tuwutunganye uyu mubiri wacu. Icambere ni nyubaka mubiri, ica kabiri ni ibintu bigizwe n'isukari, ica gatatu ni ibintu bigizwe n'amavuta, ica kane ni ibintu bigizwe n'imyunyu, ica gatanu ni intungamubiri, ica gatandatu n'amazi. Ibyo bintu nibyo bisabwa ko buri muntu wese asabwa kwihereza kugira ngo uru rusengero rw'Imana arutunganye neza, ruse neza. Ibyo bintu iyo bifise mu mubiri wawe nibwo ububaye umuntu muzima. Murekerere Imana idufashe kandi duhe kubyitaho mu izina rya Yesu.